Iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane. Mucumvirizanye ubwitonzi kumbure murashobora kugira n'ico mukivuzeko. Mwumvirize ikibazo catewe n'aba bategetsi. Uwo mupfasoni mubona ni Depeye wo muri meri ya Bujumbura. Ubu nawe muramuzi ko ari umushikiranganji w'indero. Mu minsi iheze rero hari mu mwaka w'2022 niho haba recrutement y'abigisha. Muribuka yuko mu kibazo cakoreshejwe hagiyemwo amanyanga, hanyuma ico kibazo kigasubirwamwo. Mu nyuma rero kimaze gusubirwamwo, abagitoye bararonkejwe amakete y'akazi. Ubu rero ngo abo baronse ubuzi, imyidogo ni myinshi ko batarahembwa, ngo bamaze hagati y'amezi 3 n'amezi 5 ataco bararonka. Eka ngo n'amadosiye yabo vyaranse ko ashika mu bushikiranganji, ngo aracabitswe muri Depeye. Ngo babajije Depeye aguma yiteza utunyoni avuga yuko umushikiranganji hoba hariho ivyo atarakora. Ariko bashikiriza ko ingorane atariyo, ingorane yavuye kuri ibi bikurikira. Ngo mu bushikiranganji rero basohoye amakete y'abantu bategerezwa kuronka affectation, y'abantu bategerezwa kuronka akazi basubiriye abandi. Ngo ayo makete Depeye ayaronse yaciye ayanyegeza. Ngo yoba yayanyegeje kugira ngo ivyo bibanza bijemwo abantu wenyene yigombera. Ngo yoba yaciye atwara iyindi liste y'abigisha mu bushikiranganji, kuvuga abigisha biwe, avuga yuko abo aribo boronswa akazi, abandi babarondeye bakabakena. Ariko rero ngo umushikiranganji ayo makete yabo ntiyashotse ayasinya. Ngo umuyobozi umwe rero yoba yaragiye mu bushikiranganji bw'indero asaba umushikiranganji w'indero ko yomuha umwigisha. Hanyuma umushikiranganji nawe waravye mu mashine ati wowe nta wundi mwigisha ndaguha kandi kuko naramuguhaye. Wa muyobozi ati nukuri jewe nkigera ndamubona. Erega ngo baca barahamagara Depeye aramubaza bati none ga Depeye wewe ibi bavuga yuko amakete duheruka kurungika atoba yarashikiriye abantu byoba ari vyo? Ngo Depeye atangura kwiteza utunyoni, ngo kuva ico gihe baca batahura yuko ya makete yose atashikiriye abo yaragenewe. Ngo bamaze gusuzuma basanze ayo manyanga yakozwe nko mu ntara nka zose z'igihugu. Ngo niko guca hafatwa ingingo mu bushikiranganji bw'uko bapibriya canke barondeza abantu bose bari bahawe amakete kugira ngo barabe ko baboneka. Ngo bamaze kubikora bose baca baraboneka, kandi bari bavuzwe yuko batabaho. Murumva akantu kayemwe? Murumva aka gakino gakogwa? Ivyo rero vyabaye mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze. Umviriza akantu rero, ngo abo uyu mudepeye yoba yagomba yuko aribo baronswa akazi, ngo yoba yaciye abarabaha amakete y'imfatakibanza abarungika ku kazi, ngo kugira ngo azobaronderere amakete avuye mu bushikiranganji. Hanyuma ya liste rero nayo yava mu bushikiranganji kuva aho imenyekaniye ko abayiriko bariho baca babarungika ku kazi nabo. Muca mwumva ko aho bari bakeneye umwigisha umwe baciye basanga hari abigisha babiri. Umudiregiteri w'aho hantu rero agaca avuga ati wapi, umuntu umwe ntiyosubirirwa n'abantu babiri ntivyokunda. Ubu rero bamwe bakora ikibazo bagiye kuraba muri Depeye aho amadosiye yabo ageze. Ngo Depeye ababwira yuko hariho utu irregularite twabaye mu madosiye, ngo barindiye yuko ministre adukosora. Murumva yuko
arindiriye ko umushikiranganji yotanga amakete ya babandi depeye yarungika kuri tere bamwe barengako kugira ngo dosiye zabo zice zijana n'izindi. Voilà. Ubu rero nibaza yuko mutahuye ico bakiriko kiratuma amadosiye ya babandi bose ateba. Ababigisha rero bariko barabaza aho amadosiye yabo ageze baragira bati none hahawe akazi nk'abigisha 200 hanyuma bikaba vyagoraniye kubigisha 200, abo bigisha 200 botuma aba 200 bose amadosiye yabo ababoroke kubera abo bigisha. Aha rero niho bavuga bati twebwe turiko turagwa mu mporero. Iki kibazo rero murumva yuko gikomeye, ababigisha baguye mu mporero kandi bagira bati twebwe aho twahora twigisha dukora benevora bahora baduha udufaranga duke duke ku kwezi, ariko kuvaho turonkeye akazi ka leta ubu ntibakiduhemba. Bagira bati ubu muri mu minwe ya leta, bati rero turavye ubuzima tubayeho mu gisagara ca Bujumbura dukosa amazu dufungura twigisha abana, bati ibi bintu birakomeye cyane, tubayeho nabi cyane. Barasaba rero ko iki kibazo cabo umushikiranganji w'indero yogifata mu ntoke maze akabatunganiriza. Nimba atazi iki kibazo c'abigisha nabo batanzwe na depeye yogikurikiranira hagufi kugira ngo amenye ukuri kose. Turizeye ko umushikiranganji agiye gukemura iki kibazo. Ku bwanyu mwebwe muriko muratwumviriza, mwumva iki kibazo cokemuka gute? Imana yo mwijuru nibahezagire, twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu icoro ry'abarundi bose turamuhaye